Bukavu na Goma ingene bayifashe je rambona abanyarwanda baca ngaho ngo turakomeye ngo twafashe Bukavu na Goma ngo twafashe ndi mwarigeze mu Rwanda ntango negeze Apotre Mbayahaga niwe nabonye avuga ati ubugwa abaye 23 urumva abaye 23 ikigwanisho basigaranye n'umunwa urumva urabona ko bamwe baza n'indege imagine umuntu ashobora kuza mu gihugu cy'u Burundi ukabona herekejwe n'abantu barenga igihumbi urumva ukabona ama media amukurikiye ararenga nka senka numva media zose zo mu Rwanda umva systeme bakoresha rero bashitse ngaha bari baza ati umva bari plan bari ibi ko biraba ubuunya bari barabiteguye kandi kubitegura urazi bajya bajama bakoresha media ego sivyo kino cyambere ana nkuko kuntu ariko arakoresha media nkuba arashaka kuvugana ati dukoreshe media ko airport Merkiro ndadaye bakaca baje hamwe twagiye urabona ko media zaza rero ni kintu bari barateguye rero bamaze gushika ngaha habaza n'indege abaca kanyaru urumva mu kwasteri bakaca bashika ngaha haje nk'abantu igihumbi nakorekere systeme bakoresha ego twebwe ngaha mu Burundi yaru ikintu ca mbere twashoboye na president Ndayishimiye wacu yashoboye yarashoboye kunwanisha abarundi bose cyane twe ngaha mu Burundi umuhutukazi ararongorwa n'umuhutu umututsikazi bamba ararongorwa n'umuhutu ego umuhutu akarongora umututsikazi siko biri twebwe rero ngaha mu Burundi twarakreye uko kubana neza sivyo kubana neza nico kintu ku nyungu zacu nta murundi numwe azopfa yifuje ko Burundi busubira inyuma ego ico nico kintu gitandukaniye ko nivyo muri Kongo ngaha mu Burundi turafise amateka yacu ayo mateka yatumye umuntu wese abumusirikare Hello guys, mwameze neza so ni Linkarlene Alu come up to the Miss Maferi gwamenye umsume no maso yinyana so guys ndabaramukije cyane twongera duhikaze umusesanguzi wacu ndamuramukije gose tunamulova sana yes abantu nabi wacu reka tubaramutse mu izina rya Yesu Kristo zire ko muguwe neza cyane abatameze neza mu bandanye musenga Imana kumbure ejo bizogenda neza cyane na cyane kubera ko Imana ni mushobora byose Imana ni turinze kugeza isaha nubwo abana b'abantu batifuza ko tubaho ariko Imana irabikora kubw'urukundi dukunda yanizere ko abantu bose wowe uri mushasha niyo bagira gukora subscribe kubera ko turakeneye abantu kuri urubuga benshi cyane so tureka rero tubanze tumbere na mbere duce amafaranga dukore izunguka twamamaze kwanza abadutumye hari ababosi ngaha badutumye ko twobakorera kibonobono murayizi kibonobono intahe zirashingwa zikavuga ati burya rero hajya ahantu ni sawa igiterwa kiro kirarimwa ku bwinshi mburaza kabijyaru ni igitego kiri mu biterwa 10 vya mbere muri Afrika ego bihurumbirwa ikibonobono na cyane kandi hari abantu mbona manda ngo kera ngo twabicako mu makomantere ngo ndabibona ngo kera ngo twabicako ngo ntitubiha agaciro voilà mugubunye bisigari diri kabisa so reka mbanze mvuga ati n'ukuri ikibonobono abantu bose bahamagariye kuja muri unaskoki kabisa aba bakeneye ko tubahuza nabo baratwandikira kanimero ngaho karahari kaguma gaca munsi ukeneye kuja muri unaskoki kwinjira duca tuba twakura kabisa acha tugushikana nitugushikana turagushikana so reka tubanze tuvuga ati Yesu ashimwe cyane amina kubera ko hagiye ibintu byose biba biri mu Imana bigenda neza cyane gose sinzi kurabibona ari yamupromote cyane gose ibintu byose biba biri mu Imana bigenda neza gose rega yoba uburundi butashize Imana imbere kuri abo bantu ngaho onye tutayobewe baba baratugaritse ariko Imana mushobora byose twashize imbere
yamiturinda kandi n'ubu izamiturinda kugeza ibihe byose na cane so reka rero duhe ikaze umuntu wese wa mbere twongera duhe ikaze umusesanguzi wacu mu bwami bwa Carlene Alu hani muhira everyday mba ndi ngaha tu iki kinyamakuru ni cacu ni ciwanyu kubera ko kibashikiriza ibyo mwifuza na cane reka rero tubanze tuvuga ati Liam Promoter dufise akabazo kamwe yego dushaka kudusesangurira abantu benshi bavuga yuko mu Burundi u Rwanda rwazanye bamaneko hari bamaneko benshi mbega icyo kintu wewe umusesanguzi ukivuga kwiki yes u Rwanda rurashobora kuba rufise bamaneko canke iperereza ryabo canke abatasi babo ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi iyi ni inkuru ikwiye kumenywa na buri muntu wese cyane iyi ni inkuru ikwiye kuvugwa kugira ngo abantu bamenye ukuri je ngoma se n'abavuga ukuntu u Rwanda ibihe byose ufise strategy nama nabivuze urumva namba Kongo iriko imera ukuye umwanya tuyibona urumva nuko habanje kwinjiramwo novuga ko Kongo yarabaye infiltré kwinjirirwa urumva ni kuvuga ni nayo systeme bamakoresha ni systeme y'abazungu abazungu barafise ukuntu iyo bagomba kugutera babanza gukreya masse bakavuga ati bajye abantu dufate bafise imiliyoni 12 atekana ko turungikemo nk'imiliyoni nka 10 ziwacu urumva ugenda kwishitura bamaze kugwira sivyo ugenda kwishitura bamaze kugwira ndatanga karorero igihe mu Rwanda Perezida Habyarimana avuze ati ngo dusinye ibiganiro urumva yarabahaye bavuga yarabahaye amakado do cantonnement hajya amakambi bagira bakantona bajamwe bashikiramwe bari hajya inkotanyi zari hajya urumva barashika hajya bamaze gushika hajya zaringa ibihumbi 200 rero bacibazana ga systeme ka bavuga ati twebwe burya rero turatekesha inkwi urumva turatekesha inkwi dukuye ahandi canke twisenyeye burya batwara nk'amakamyo nka 20 urumva mwaya makamyo 20 hazamwo urumva inkwi mwikamyo imwe urumva ikamyo 19 zikazuzuyemwe abagwanyi n'ibigwanisha bikaje bitira hahandi bari burya abasirikare ba Habyarimana bagiye kwishitura nombre y'igisirikare ciwe ihakwa kungana na nombre y'igisirikare ca Kagame aho abagiye kuba mu makartier mu banyagihugu urumva tutagize ingene bangana iyi systeme rero ishobora kuba bayikoresheje no muri Kongo urabona ukuntu igisirikare ca Kongo camaze kwandura virus urabona ukuntu igisirikare ca Kongo Bukavu nagoma ingene bayifashe je mbona abanyarwanda baca ngaho ngo turakomeye ngo twafashe Bukavu nagoma ngo twafashe ndi mwarigeze mu Rwanda ntango negeze Apotre Mbayahaga niwe nabonye avuga ati ubugwa abami-23 urumva abami-23 ikigwanisho basigaranye n'umunwa urumva ati ikigwanisho basigaranye n'umunwa atahubwo bazogende babagurire amakamera inkobareke bagende bagurira amakamera gusa urumva iyo ni Apotre Mbayahaga rukutse kubivuga ati ingwano basigaranye niyo ku munwa atahubwo bazobagurire amakamera ziya nkoba zihebe babagurira amakamera n'ama YouTube channel bazo baratanga content kuko bose uzubona umusoda umuzika w'M23 afisa agacino kiwe ka YouTube urumva no kuvuga iki rero
urabona ingene Bukavu na Goma yafashwe kubera iki ni systeme yabaye créé kera bagikura mu butu bashiraho James Kabarebe baca bafata binzizamwe naba ababo rezerema babo sivyo urabona ibintu bikorera bawuvira Wazarendo yasaza ati ntibikunda uyu muntu mutuzaniye n'umunyarwanda urumva nukuvuga ati nukuvuga ko igisirikare ca Kongo carabaye mix Rwanda nani sivyo atire mu Burundi kubera iki nawe atabikoze Burundi barabikoze nyene ikandagwa akarorero ka hafi mu misi yahera uri muri entertainment umuziki urawukurikiranira hafi warabona mu misi yahera ukuntu haba ibiteramo by'agasakisaki ngahi Bujumbura urabibonye ijya yarimo mu masysteme akomeye cyane bariko barakoresha gose warabona ukuntu harageze yaho dukoma n'induru avuga ati ibintu ni se kwasa urumva ukabona umuririmbyi umwaraje wa kabiri kuri weekend urabona ukuntu bacu babigenza ni urabona ko nk'igihe umuririmbyi Dobenaje mbe nibo bavuze ngo batwaye iPhone kana kwere nk'igihe umuririmbyi Dobenaje bamutwaye iPhone urabona ko bamwe baza n'indege imagine umuntu ashobora kuza mu gihugu cy'u Burundi ukabona herekejwe n'abantu barenga igihumbi urumva ukabona ama media amukurikiye ararenga nka senka numva media zose zo mu Rwanda umva systeme bakoresha rero bashitse ngaha bari baza ati umva bari plan bari ibi biko biraba ubuunya bari barabiteguye kandi kubitegura urazi bajya bajama bakoresha media sivyo kino cyambere ana nkuko kuntu ariko arakoresha media nkubarashaka kuvugana ati dukoreshe media ko airport Merekero ndadaye bakaca baje hamwe twagiye urabona ko media zaza rero ni kintu bari barateguye rero bamaze gushika ngaha habaza n'indege abaca kanyaru urumva mu kwasteri bakaca bashika ngaha haje nk'abantu igihumbi nakorekere systeme bakoresha mboraza basubira inyuma haje nk'igihumbi basubira nk'ijana inyuma abandi nefuse bagiye mvu Rwanda gose ruringa reka nakubwira abandi nefuse bagiye urumva ikindi kintu baca bakorana kuri ko bino bintu bari barabiteguye bino bintu ikonseri igomba ibe yabo bakubwira ati twebwe media urumva media zanyu ntituzikeneye ikintu gusa bakoresha uribuka ko bagiye ama media ngaha mu Burundi hageze yaho bamwe ugasanga buriye mu biti hejuru bagiye gufotora ntuvyibuka bakurira nk'ibiti bagiye gufotora no kuvuga akinze umuririmbi barabareka mukamugira promotion sivyo mukamugira promotion abantu barundi kugira ngo abarundi babimenye ko bamaze kuba kuza ngaha hari igiteramo kigiye kuba hama bagaca bagira iki umunsi wa concert sasa ntiba promoting bagubwira ati nama media yabo gusa mani bazanye nama media menshi ngaha nama media yabo ngaha kugira iki bariko bakiriya attention kugira ngo ukurumva ru kugira ngo abarundi bose baze gukurikirana ca giteramo ku ma media yabo urumva ntihagire media nimwe mu Burundi za kuba kubidifiza kubyerekana n'ibya kugira bace abantu bose baca bahurumbira ya za media zo mu Rwanda kugira ngo babirabe kugira ngo nihagera cagiye cyo gupromotinga bimwe vya M23 kuko babazi gihe twebwe abarundi tuzobe abambere gukurikira igihuha kuri ya media rero tuza twaragize subscribe cyane cyane ariko urumva nico kintu bakora urumva icyo yaje kugikora ba bantu rero badasubira inyuma baba bari hehe nibo bazana nibo baguma baje mu mihana bumva nibo baca bakora nk'iperereza ugasanga umuntu ifite akabutike ngaho kuburofu ugasanga bana ni koloneli mu Rwanda ugasanga umuntu murabana kumbe hageze mu ijoro bana akora izindi business hari n'umuntu hari n'agakuru numvise bavuga ati burya no kuri airport
hashobora kuba harafatiwe w'abantu bo mu Rwanda bariko baratanga information hajya nyine kuri airport. Imagine umuntu mukabana mukamuha n'akazi uzi ngo n'umurundi kumbe ni maneko. Rero niyo systeme inkotanyi ikoresha. Twavuze ko ngaha tuza tuvuga ama systeme ama strategy yabo urumva. Nivyo biri rero mugabo mu Burundi ntigikunda. Nimwe rero navuga mu Burundi twebwe ngaha mu Burundi yaru ikintu ca mbere twashoboye na president Ndayishimiye wacu yashoboye yarashoboye kunwanisha abarundi bose cyane cyane. Twe ngaha mu Burundi umuhutukazi ararongorwa n'umuhutu, umututsikazi bamba ararongorwa n'umuhutu, umuhutu akarongora umututsikazi. Siko biri twebwe rero ngaha mu Burundi twarakreye uko kubana neza. Sivyo kubana neza nico kintu ku nyungu zacu. Nta murundi numwe azopfa yifuje ko Burundi busubira inyuma. Ico nico kintu gitandukaniye ko n'ivyo muri Kongo. Ngaha mu Burundi turafise amateka yacu. Ayo mateka yatumye umuntu wese w'umusirikare ingabo y'igihugu, my friend. Umurundi wese ubu n'ingabo y'igihugu. Bivanye n'amateka twagiye turacamwe. Nico gituma rero ubona baza ngaha rega bahora bafatwa. Hewe rega unabo bose wumva none cyagiye 2015 barasha makambi ntuvyibuka. None ntibari ngaha none baza hajya ko hatarimwe n'abanyarwanda benshi neza cyane n'abafashwe mpiri. Niko rero biri. So iyo ni strategy bakoresha. Abamaniko ngahanya barahari mugabo nta ntambwe bashobora gutera kubera ko twamaze kunywana urumva. Ico nico kintu twamaze no kurusha u Rwanda muri rusange. Sivyo? So Liam Promoter uragerageje no kuri kudusigurira cyangwa kutubwira strategy abanyarwanda bariko barakoresha cyangwa bagerageje gukoresha kandi ziboneka zinagaragara. Hakaba hari akandi kabazo na mfise kavuga ati mbega wewe uri kuraraba ku bintu u Rwanda byifuriza yuko Uburundi bwocamo canke bwogeraho bibi turiko turako nta byiza birimo. Wowe ubivuga ku iki ubona u Rwanda ruzogera ko ku bintu biko bariko barifuza yuko Uburundi bwocamo? U Rwanda mu bisanzwe Uburundi ni igihugu kiri souverain. Igihugu ni igihugu gifise ubusugire, no kuvuga ni igihugu gifise ibintu vyose yaba igisirikare, amafaranga, ibintu vyose bikenewe. N'amamedio barahari mu Burundi. Rero nibaza ko ari nk'indoto. Sivyo? Nibaza ko aba ari nk'indoto yo kuvuga ko wewe uzoshobora kwifuriza Uburundi ikibi. Mbuze kwifuriza Uburundi ikibi ikintu cambere baba bashaka guhindura ubutegetsi nkuko babikoze za Kongo, nkuko bariko baravyifuza n'ubu. Ariko ivyo ntibizokunda kubera ko nabo nyene barazi ko iryo kosa batorikora. Ikosa batorikora. No kuvuga mu busanzwe ikindi kintu abantu bakwiye kumenya. Erega se bo bikoresha. Iyaba u Rwanda mvuze u Rwanda canke abanyarwanda bazoze badutahura ntibatuvuze abanyarwanda bose. Ubwo se abanyarwanda bose bakunda ubutegetsi bwaho. Sivyo? Iyaba u Rwanda cari igihugu gishobora kwigwanako. Mvuze kwigwanako ni igihugu gishobora kubaho ubuzima bwa ofe turashobora kubaho mu rugo rwawe atawubangamiye. Mugabo ikibazo kica kihaba bafise ico bita umunoho. Ibi byose ari ubo babifuriza Burundi ni kubera umunoho w'ivyo dufise. Bakabishaka. Kandi umaze kwifuza my friend, kwifuza ni icaha. Waze kwifuza ivya mugenzawe ni icaha. Nivyo rero ubona bafata zino ngingo ziyobeye zo guta abantu mu kaga, zo gusesa amaraso ku bantu bivanye nuko
bafise atashwa baba bafise urumva batashwa baba bafise twarivuze kenshi ko u Rwanda by'ukuri rukora nk'aba mafia erega abazungu nyimba bateye imbere nuko batwiba ibintu byacu uyi Afrika niyo igize abo bazungu urumva none gashanye imba Kongo ari igize u Rwanda bakavuga ati burya muri Kongo naho nyene ntihakwiyerekana mu Burundi habe naho nyene hagiye u Rwanda muga twibuke koko no kuva ku ngoma ya cami bamye babigerageza ntara ya Kirundo urazi vyahabereye bamye babigerageza rero no kuvuga nibaza ko atakibi na kimwe kizoba nubwo coba nibaza ko abantu ba mbere coba baza ari mu Rwanda rero babene wacu b'abanyarwanda twamatubahanura hazogira igihe bino bintu bihagarara kuko so abanyarwanda bose bavyifuza yaba u Rwanda cari igihugu kivuga ati twe tuzokwibako tuzokora ibishoboka urabona naho babifatira ibihano bakavuga ati mwebwe dukeneye mugire kuryamana musangiye ibitsina baravyemera urumva twebwe urabona ko twavyanse ibihano by'igisakisaki bitugwako urabona ko mu Rwanda ikintu cyose abazungu babazaniye byabishinge vya corona ariko babe bateye urumva twebwe turavyanka umva twebwe turi igihugu cigwana ko cihagararako nico gituma kandi uri kuraraba ndega none kubereke akarere kose katavuga neza u Rwanda bafise umukoresha mubi atuma bakora amahano mugabo nabo bakavuga ati negasha bigende gute turafa gukora sesa ariko abarundi bareme iki gihugu ni cacu abarundi bose babaye ingwanyi z'igihugu n'udashoboye guterura inkoho yoteka ivyo kurya bagafungura akagemura ico gituma ndakubwiye rero twe turi sawa Burundi nta kibazo na kimwe byari ivyo tu so Liam Promoter no kuri tugushimire cyane urakoze gose wadusesangurira vraiment nandi Rwanda ndanyuzwe so thank you so much merci beaucoup. Yeah.